Rero bimaze kugenda uko ndasubirayo nubwo ndasenga, maze gusenga ndabona bariko barabikora ndabatoya jewe birya sindavyemeye, ndashaka nanje iyo mana nyambibacamo nanje ize ibinkoresheko. Ndibuka mwiyo misi nari maze kujayo incuro zishika kuri zingahe zibiri gusa, haraba umuntu yaragwaye, umuntu yaragwaye bitari vyoroshe, ndetse yararyamye musi y'umushishi. Barati ko twabonye watangiye gusenga ari abantu babivuga ngo twabonye ngo wavuye mu vyisi ngo watangiye gusenga, dusengerera uwo muntu. Ndati nimumwinjize kuko navyimva mu mutima, numva nanje ndiko ndavyiyumvamo cane, ndumva nanje ko ndiko ndavyiyumvamo kandi ndanabibona. Ndibuka neza ko naciye umukobwa yitwa Delphine, ndavuga ati musanze kirago muri saro baragisanza. Ubwo nyene nk'igitabika ibiganza hejuru ntangira kubona wa muntu yaroze wa mwana. Vy'ukuri ndabibona kweri. Wa mwana ndamusenga, wa mwana atangira guhembuka kuko mu gusenga nta masengesho nari mfise, ariko nasenga nsubiramo amajambo uwo mama kuko ndyamye mu cumba narumva ingene asenga. Nanje nca ndagira gute ndamusubiramwo. Burya ncangira ndiruka kuri wa muntu mbonye yaroze wa mwana, gusa yarantahuye, yarantahuye, yaravyihanganiye, ndamubona koko neza mu maso. Imana intuma irantuma, ndashaka kuryama ikantuma ati genda hariya, nkagenda gufasha abafise ingwara zitandukanye. Haraho mbere nshika n'abantu bana bavuga ati yapfuye, mugabo Imana ikantuma ati genda uhumurize bajyana irya mitima, kuko babumva umuntu abagifise akabomberwa nyene. Ti Imana uyu muntu iramukeneye, ishaka ko ayikorera, ntabwo yapfuye. Burya abantu bagakwa no kunyica, ivyo ariko aravuga ngo ngira ngo nibo bamuroze. Ariko uwo muntu mu misi mike agahema uko ndabivuze wahema kize ko ngisiga ndamusengeye, Imana ikanyereka ibimenyetso vy'uwo muntu bikagenda neza. Ndasiye kandi kubaramutsa abakunzi mwese ba Roy TV, muko murakurikirana Roy TV, ni Bella Shaka kuri micro. Turi muri ca kiganiro nyene intahe. Turi cari Igihanga, komine Gihanga niho twibereye. Turi kumwe na wa musore wacu umwe yadufitiye ya ntahe ya partie 1 tumaze gukora, ubu tugiye muri partie 2 kugira ngo atubandanyirize aho twari tugeze. Abo mutabonye partie 1 musubire kwanza inyuma mwanze murabe partie 1 ukuntu yari imeze kugira ngo ibiza gukurikirana vyene mu bitahure. Turakwakiriye kandi utubandanyirize na ya ntahe yacu. Murakoze. Hamaronza gutaha mbabaye, bazotaha mbabaye vy'ukuri nahise nshwana wa mu mama, ndamushwanira vy'ukuri bikomeye. Ndawe ati kumbe waciuza kundega kwishengero. Kumbe je sinatahora ko Imana no kwiyicira mu bayo. Sinzi ko Imana yabavugisha burya yavugisha ba Samuel na ba Ezekiel, navyo narinzi vy'ukuri. Hama ico gihe mama amaze kuvyumva, wewe yaraguye mu gahundwe, yaratangaye. Ico yakoze kuko ari yamubwiye ati nagiye gusenga, yaguye mu mazi, ayagumya arira, yashishiye kurira gusa, anyumviriza guma ndabarira. Ico yese ikindi arambarira ati rero nanje urazoza uzoze kwinjirira aho ninjirira. Mu gihe cabaye ikindi avuga ati yego ndakwemera ko gatandatu nzoza, ariko ntusuye kuzoza urabesha uvuga ivy'iwanje. Kumbe simye Imana yari yabigaragaje. Rero aho hantu naho tujanye asengera nyene, kumbure bongera bambwira kwa kundi nyene. Natashe fisi ishavu ryinshi cane, ndetse natwe kumukubitira mu nzira, dushitse bati kumbe warumeze kurya. Ucuga umuvuga amateka yanje, kumbe simye Imana yari atugiye kwishengero ryanyu, ubugiye kumvuga. Kumbe ntumenye ko ari Imana yonyene yari kirabihishura yeye yabibonye, yagumye kundokora inkure mu ivyo bintu. Ndetse ico gihe ndamushwanira bikomeye cane, bimwe bitoroshe. Arambara ati oya irya ni Imana yabibonye. Ndati nyamba ari Imana nanje azobinkoresha ndebe. Ati none ni Imana, ati nagira Imana je nzi ko Imana yiyororukira, sinarenze kwica mu muntu kandi kwikoresha abantu bayo. Rero bimaze kugenda uko ndasubirayo nubwo ndasenga, maze gusenga ndabona bariko barabikora ndabatoya jewe birya sindavyemeye, ndashaka nanje iyo mana nyambibacamo nanje ize ibinkoresheko. Ndibuka mwiyo misi nari maze kujayo incuro zishika kuri zingahe zibiri gusa, haraba umuntu yaragwaye, umuntu yaragwaye bitari vyoroshe, ndetse yararyamye musi y'umushishi. Barati ko twabonye watangiye gusenga ari abantu babivuga ngo twabonye ngo wavuye mu vyisi ngo watangiye gusenga,
tidusengerera uwo muntu ndati ni mumwinjize kuko navyimva mu mutima numva nanje ndiko ndavyiyumvamo cane ndumva nanje ko ndiko ndavyiyumvamo kandi ndanabibona ndibuka neza ko naciye umukobwa yitwa Delphine ndavuga ati musanze kirago muri saro baragisanza ubwo nyene nk'igitabika ibiganza hejuru ntangira kubona wa muntu yaronze wa mwana vy'ukuri ndabibona kweri wa mwana ndamusenga wa mwana atangira guhembuka kuko mu gusenga nta masengesho nari mfise ariko nasenga nsubiramo amajambo mu mama kuko ndyamye mu cumba narumva ingene nasenga nanje nca ndagira gute ndamusubiramwo burya ncangira ndiruka kuri wa muntu mbonye yaroze wa mwana gusa yarantahuye yarantahuye yaravyihanganiye ndamubona koko neza mu maso ico gihe rero kenshi maze kuza gusenga irigira kangahe irigira gatatu niho nabwira mwishingo ati mwese nta mana bakoresha imana nijikoresha je yari nzi nyereka abaroze umuntu mwishingiro ariko ndabibabwira ati mwebwira bereka je nk'ivyo yanyeretse rero ico gihe ntangira gusenga sengana umwete ntangira kumenya ntangira gusenga burya ngo ubu sinasiba kandi sinasiba ntangira kuvyiyumvamwo mu buzima bwanje nanje numva binezereye gose muri jewe hamwe umengo nsivye canke hamwe numva nocererwa tagura kumva gushaka ko kuraza naciye numva umengo ntivyokunda muri jewe nce ndabibamwo cane gose burya maze kubibamwo kenshi ndavuga ati oya uko mwizunguriza nanje ndagomba imana izobinkoreshe niho nzobishima abakozi barambwira ati vy'ukuri sivyo wipfuza komeza usenge ndazi nawe uzobibona ko nabona bambara imyambaro itukura bambara imyambaro isa n'urwatsi rubisi kumbere iyitukura ngo babita abahizi bisa n'urwatsi rubisi navyo ngo n'abanyaburere ngo nawe ibi uzobibamwo nuko nanje numva biranezereye cane nkabona ingene basengera umuntu nanje nkumva biranezereye cane ndavyiyumvamwo nkabona umuntu avuga ubutumwa nanje nkumva umengo nkaca bati yaba yari jewe ntangira kuvyipfuza burya maze kugenda uko ndabibamwo numva biranezereye cane nanje igihe kimwe niho twari turatamba nyene numva ubwenge bwose buragiye burahita sinumva iyo narindi ariko numva kubona umuco mwinshi cane ubwenge bwahise mbona umuco mwinshi cane kandi wera cane gose burya ivyo nivyo nabonye niho hageze ko bansenga nanje ndikangura burya mbona nikanguye numva barambwiye abantu ngo burya wakoreshejwe ngo nawe ni imana uwo munsi naranezerewe bimwe bikomeye cane kuva uwo munsi ico gihe nanize isaha sindasubira gusiba kwishengero rero kenshi nagenda mbona kuko ndibuka ko nahora ndota nkikiri mwiyosi mbwa ndiko ndavuga ubutumwa bwiza narabona kandi ico gihe mbwa ndiko ndasengera abantu hatandukanye rero ivyo bihe bimaze gushika ntangira naje kuza watanguye kubirota utaranabijamwo ntarabijamwo ukiri mu vyisi ariko bikaza nk'indoto yego cane isigura ko ugutoranwa wari wakugiriwe kuva kera ukiri no mwisi yego cane rero nanje ncamva ndavyiyumvisemo cane ko bambwiye ati nakoreshejwe kabwa ati nanje ivyo nabonyeho narindi nabonye umuco wera cane gose derere rero keshi nca numva ndabinezerewe cane se bwabatizwe gushika yaho nca ndaja mu mazi menshi ndabatizwa maze kubatizwa nubwo niho na telefona muhira mu Kayanza kuko ivyo vyose vyabandini Gihanga ndababwira ati burya ubu ukiri kuri wa mu mama yego cane narabaye umukozi w'Imana icabaye abantu bose bararize abantu bose nukuri bararize amarira yahatswe kubica baca bibuka kwa kuno mwahora mwiba yego cane zamoga imwanwa ukuntu bagufata bakagushira hagati atuyu ahubwo nitunamwice yaramaze kunanirana yego cane ukuntu n'umuryango wagukuyeko amaboko bose bakwangira rimwe kubera inzira mbi wari warafashe nari narafashe rero bose bararize imiryango irarira abavyeyi banje bararira baragira intuntu n'agahinda cane gose bikomeye mbere ntibanavyemeye ngera ngo ariko kenshi bagenda bari babwira abatandukanye nk'abakozi bashaka kuza gukora n'Igihanga barabwira ati ariko naka yarahindutse uyu munsi asigaye akorera Imana rero maze kunshira mu mazi menshi nca ndahabwa ubwo burenganzira baca ndabwo burenganzira bwoza ndasengera abantu ico gihe nsengera abantu nongera ngira gute nkorera abantu ivyo maze kubibamwo uko Imana imaze kuntera iteka nk'uko gushika yaho nza ndagira gute ndaba no muvuga butumwa ndibuka nako nagenda kunzira turahora muri karasemerera
aramfata arambwira tumve mbona mpaye Bibiliya numva aransengeye ambwira ngo uri umuvugabutumwa nuko numva birampimbaye biranezera cyane kuko mbonye nanje bakavuga ubutumwa ariko aranasema ariko aragenda naramukurikirana gushika niyo ariko araja numva umengo nanje aranezera arampimbaye wumva nawe umuhamagaro numva nanje biranezereye burya rero nanje maze kugenda uko mu minsi mike niho kumbure baca nzarumva abakozi b'Imana baraje burya twabonye ufise ingabire yivuga butumwa burya ico gihe baca baransengera cyasengerwa mu ishengero ihema ry'amahoro rero maze gusengerwa baranyakira bamaze kunyakira mu minsi mike niho naca nzana umugore ndabati reka nzana umugore nanje azonyibagize ibibazo vyose nabayemwo gusa namuzanye aho hantu kuko mw'urwo rugo kuko uwo mumama naciye ndamwikura maze kumwikura nawe acaragira gute acarankura kwa amaboko burya nkuye kwa amaboko icabaye sikindi mugo wewe naho yankuye kwa amaboko mugo nawe nakankunda umugore wanje ntizashobora guhuza nawe burya ico gihe campanga akazu k'ivyatsi ya kazu k'ivyatsi vy'ukuri niko namuzaniyemwo atari n'icumba na kimwe kare gafise ndetse twaja no gusenga tugiye gusenga tugiye mbere n'inzu kirakagurura maze kukagurura turaba ngaho nyene turi babiri ata ufise ndi buje ko ntaho nari mfise ndi buje mu buzima bwanje ndaba mu bwo buzima maze kuguma uko nyene ndetse na nyene inzu kuko yabona ati amafaranga ari muri kumwe n'umugore yego cane rero turi kumwe nukuri turasangira uwo mubabaro n'umugore kesha biwagushika yaho bavuga ati baze kumutora bamutware umugore aragira gutaravye aravyembanga turagumanako nkuko umwe imvura kuko iguye umwe yacaja mw'ikere undi akaja mw'ikere turabamugobuza turaba n'abantu bodufasha turaba nkuko nyene rero ico gihe nari ntunze agapira kamwe naja kuneverera mu muceri kunevera aho batera umuceri narifite agahuzu kamwe karifite agapataro kamwe vy'ukuri rero ico gihe ngiye kunevera kandi aho nakora nanje imirimo y'Imana ntihari hafi hari nk'ibirometero bishika nka 3 keshi naca mpenga harya mpejeje kunevera nyama bishitse nkaca nk'ibihumbi 2 kuco gihe nta n'ubuzi bwari bunahari kandi nta n'ubuzi bwari bunahari kandi nanje ubuzima bw'isuka sinari ndabumenyereye cane nashaka guca nka 2 nkaca mfata ya mpuzu sinari gukoresha n'isabune ko ntari naronka nkaca mfata ya ntuzenya nkaca mesura mu mazi nkaca nongera nkambara yapata nkaca mfata nkihanagura nkaca nguma mpita no gusa kuko nari numva sinusiba gusenga numva umengo gusenga vya vyangiyemo za mpuzu zagera ziranyumirako gushikana mpaka citse kwishingo nashika zamaze kunyumirako namunezerwe ibikorwa vy'Imana ndabibamwo nubwo sinashishije koroherwa nubwo mve muri ivyo bikorwa vy'Imana kuko ivyo bita amashimwe y'ikigoroba twaguma duhura n'ibikoko ivyo bikoko nyene izongwe zikanyihweza nuko nta kintu nakiwe zigera zingira muri ivyo bimaze kuba uko ndaba mu bwo buzima gushikana mpaka Imana irantoranya vy'ukuri nanje umunsi ndasengerwa ndaba umurongozi kumbure w'intuzenya w'amashimwe nyene y'uko mugoroba yongerera antoranya ndaba umurongozi w'abasenzi rero uyu munsi nanje sanzwe uyu munsi genda ndavuga ubutumwa atandukanye Imana irantuma ndashaka kuryama ikantuma ati genda hariya nkagenda gufasha abafise ingwara zitandukanye haraho mbere nshika n'abantu bana bavuga ati yapfuye mugabe Imana ikantuma ati genda uhumurize bajyana iry'amitima kuko babumva umuntu abagifise akabomberwa nyene ati Imana uyu muntu iramukeneye ishaka ko ayikorera ntabwo yapfuye burya abantu bagakwa no kunyica ivyo ariko aravuga ngo ngira ngo nibo bamuroze ariko uwo muntu mu minsi mike agahema uko ndabivuze wahema kize ko ngisiga ndamusengeye Imana ikanyereka ibimenyetso vy'uwo muntu bikagenda neza rero gushikana n'izi saha vy'Imana uyu munsi ndi mu bikorwa vy'Imana keshi kuko ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice ca 3 ku murongo wa 16 niho havuga haratubwira neza reka bahaturabire Ezekiyeli igice ca 3 ku murongo wa 16 Ezekiyeli 3:16 reka duhere kuri 18 muco amajambo avuga ingene umuntu w'Imana akwiye kuburira abari mu vyaha 18 ninabwira umunyakibi
ntuzobura gupfa Mm. nawe ugaheza ntumuburire canke ngo ugire ico uvuga co kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi ngo ukize ubugingo bwiwe, uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Sawa murakoze rero nanje uyu Mm. munsi mburira abari mu vyaha, nanje mburira abandi bantu uyu munsi mbona yuko barifata inyifato zitabereye, Mm. binashobotse kenshi ndaciga ndacari kw'ishuri y'ivugabutumwa, Mm. kenshi no gusemerera hafi y'aho mbaye, ndagenda mw'isoko nkasemerera nkabwira abantu ubutumwa bwiza, Mm. nanje nkababurira abari mu vyaha, kuko ijambo ry'Imana nkuko ribitubwira ati ngo niwareka kuburira umuntu ko ari mu vyaha, azopfira mu vyaha vyiwe kandi ngo uzobiharurwa kw'amaraso, kandi wabibonye ko ariko arakora ivyaha maze ukabirekerana. Mm. Nanje uyu munsi mbwira ubutumwa abandi bakiri mu vyaha uyu munsi, Mm. nanje kuko nanje nzi iyi Imana yandokoye. Mm. Rero kenshi Imana imaze kubindinda uko uyu munsi, kandi gusa ndi mu buzima bwo gupanga, Mm. ariko naho mpanze kenshi mu buzima, uyu munsi ndi mu bikorwa vy'Imana, Mm. uyu munsi vy'ukuri nanje ndiko ndaburira abandi bantu, uyu Mm. munsi nanje ndiko ndatanga ubutumwa bwiza ku bantu batandukanye bari nabo kenshi nanje ndemesha abandi bari mu bibazo no mu ntambara. Mm. Uwo ari we wese wizere nyambara ibihe wowe urimwo, wizere ko uzobivamwo vy'ukuri. Mm. Imana igenda iragira neza, nanje nagenda abona ikiganza c'Imana Mm. gushika n'izi saha. Ego ndacari mu buzima bwo gupanga, ariko ndizera yuko ijambo ry'Imana kumbere reka muturabire Mm. muri Samweli wa mbere Mhm. igice ca kabiri ku murongo wa 6, kugira ndemeshe umuntu wese. Samweli wa mbere igice ca kabiri Yego, umurongo wa 6. yego cane. Haravuga uhoraho niwe atuma umuntu apfa kandi niwe atuma abaho, niwe amumanura ikuzimu kandi niwe amukurayo. Yego Mm. cane. Mm. Hama iryo naryo nyene norihereza uwo ari we wese muri umwanya wo karanyumviriza. Mm. Nyambara ibihe woba urimwo, nyamba woba urwaye, nyambara intambara woba urimwo, uho Imana yonyene niyo ituma umuntu abaho yonyene gusa. Mm. Abarozi bobaroga canke ukaba mu bigeragezo runaka, ariko ngaha nyene hepfo zaho harabitubwira ngo niyo ikora n'umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abakomeye. Wizere rero umuntu wese yoba ari mu bihe bigoye, yizere ko nawe nyene azobivamwo, kuko nanje sinzi ko nzoshika muri uyu mwanya, kuko ndavye abantu benshi barapfuye, nije Imana yarokoye ndi umwe mu twagendana, nukuri bapfuye impfu zitandukanye kandi zitashoboye kuba zoroshe. Burya wishwe n'inkuba ni ikintu gikomeye cane, abandi bagahera mu mpimba kubivanye n'ivyaha tuba twikwegeyemwo. Rero nanje nohumuriza imitima ya benshi uyu munsi uwo bari mu bibazo, kuko ngo uhora niwe atuma umuntu apfa kandi niwe atuma umuntu abaho. Nizere ko bazobivamwo. Rero kugera uyu munsi n'isaha mumva nukuri igishinga ntahe canje ni kirekire cane gose, kuko je nanje vy'ukuri ngerageje kuraba uyu munsi aho ngeze, ego ndi umupapa w'abana babiri, abahungu babiri n'umugore umwe. Ndashima Imana vy'ukuri, Imana iraba hafi janje bikomeye cane, kandi vy'ukuri n'Imana yarampaye abavyeyi kumbura aho mperereye, ego cane bashobora kumba hafi. Ego wumva noremesha umuntu uwo ari we wese uyu munsi yoba ari mu kibazo, canke uyu munsi umuntu yoba ari mu ntambara, yizeye ko nawe nyene azozivamwo, ko ariko baratwumviriza ko ari we wese. Yego. None ko wari watubwiye ati uburyo buzima wari wakuriyemwo muhira, ukuntu umuryango wabona papa na mama bitameze neza, nta mahoro, nta vyishimo, n'intambara ku ntambara. Ese aho ugeze ubu muhira biricari kwa kundi nyene canke Imana hari ico yahinduye? Mbega barya mwavukana ubuho murahuza bimeze gute? Ni ukuvuga dushaka kumenya ko hoho hoba harabaye ihinduka nyuma yuko nawe Imana ikugiriye neza ukagira ihinduka. Sawa murakoze, kuko ico gihe namaze kumenya Imana nagenda basengera cane gose. Uyu munsi bene wacu turahuza, abavyeyi banje turahuza, nukuri twese mu rugo ubu munsi n'amahoro, ahubwo nabo barabishimye barabikengurukiye, kuko uyu munsi nagenda babwira ababi imbere z'Imana, ndababwira nanje ubutumwa bwiza, nabo bituma bogira gute, bomenya Imana, nabo nyene ubu benshi barasenga muri bo, kuko bavuga ati ko naka yahindutse, natwe reka duhinduke, kandi baca bumva n'ubutumwa ndiko ndabahereza, nabo biratuma babigira akarusho, nabo barahindutse. Yego cane. Imana yabakoresheje nk'umuco mu muryango. Yego. Nivyo gushimira Imana. Imana ibishimirwe. Murakoze.
Reka tumushimire cyane mwene data ku ntahe yiwe n'impanuro agiye ko atanga cyangwa se ubutumwa bwiza agiye ababwira. Ndizera neza yuko ku bantu mwakurikiranye kuva kuri partie 1 y'ino nkuru gushika kuri no partie 2 aho tugiye dusa n'abayisozereye, ndazi hari ico mwatahuye ku rugendo rw'ubuzima bw'uno mwene data, kandi ndibaza neza yuko na wewe ushaka kuba uri mu bihe bigoye cyangwa se uvuga ati simbona iyo biva, simbona ubuzima, simbona yuko nzobivamo, ariko igishinga naho kibe kirashobora na wene kugukomeza ukabona ati uko byogenda kose ubuzima burahinduka, kandi hari ikintu cyose kiba ari shaka ry'Imana, hari ikintu kiba ari uko Imana yashatse gukura aho hantu igushikana ahandi, hama uzoronke ico uza kubwira abandi bakiri hajya wewe uri cyangwa se bataramenya Imana, kugira ngo nabone bashobore kubona yuko Imana ihari kandi ikora. Reka tugushimire ku mwanya wanyu mwaduhaye no ku ntahe mudushikirije, igishinga nahe cyanyu kigiye kugera kure cyane, kandi twizeye neza yuko Imana igiye kubikora gishikire imitima ya benshi. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, mu buhinga bwa kamera twari kumwe na Pasi Pro abikora neza. Reka tumubwiye nti kudushapo, Imana igumugisha kandi igukomeze. Bella Shaka, Roy TV weekend, bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba, ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. TV,